bifise akamaro kanini cyane ku bantu abakuze canke abato. Reka kumpere ku bana batoya. Mu bizino harimwo ndemamubiri nyinshi, amavitamine menshi atuma umwana ashobora gukura neza. Hariho abana usanga baragwaye ingwara zo gufungura nabi. Umwana bashize ku bizino akabifungura kenshi, iyo ngwara iragenda gose igahera. Reka mvuge ku bakuze nabo. Abakuze bamaze gushikana imyaka nka 40 no kuduga, bagenda barahura n'ibibazo vy'ingwara z'indaguzi y'umutima, bagenda barahura n'ingwara za diabete. Ivyo vyose umaze gutangura kuja kuri regime yo gufungura ibizinu kenshi mu vy'ufungura, izo ngwara ziragenda gose zigahera. Jewe ntaratangura gufungura ibizinu hasi ntashobora kuhaduga ntagize ariko ubu n'uwo myango va mu mwango duge ku musozi simpagarara. Murumva ari uko rero ndimwe mu babifungura kandi byarangirira akamaro. Rero hano sikuvuga ko ariho bose bakwiye umuntu ashaka kuza kwiga akamenya amaze tumaze kumusigurira akamaro k'ikizinu, niho araza akavuga ati ndashaka naje kubirima. Ubwa mbere aha nuko twasakaje amategura, ubundi ibizinu ntibikenera inzu nini. Ubwa mbere honyene ntibikenera ikibanza kinini. Murabona ko henshi amatongo yaraze. Imetero 2 kuri 2 cyangwa 3 kuri 3 bashobora kurimaho ibizinu. Ni inzu ntoya iba yabaye iba gusa itava. Tuyikingira kutava kuko ibizinu ntibikenera izuba, ntibikenera imvura, ni ibintu wamuriraho nyene. No kuvuga ko uravomera rimwe mu gitondo no ku mugoroba. Nk'ubu mu gihe cy'imvura urashobora kuvomera rimwe mu minsi 3 kubera hasanzwe hakanye. Mu gihe cy'ikirere n'ushobora kuvomera rimwe mu gitondo nanyo tuzi duke atari amazi menshi nkaje tuvomeza imbuto imboga mu mwonga oya ukoresha agakombe mu kuvomera. Muti none mwebwe ko murima ivyo bizimu imbuto muzikura hehe? Kuko imbuto nazo nizo turondera. Hariho rero umwenegihugu ngaha aha nyine muri komine muri zone yashoboye kwiyumvira gukora imbuto z'ibizino. Yaravyiza ko kundi umuntu abashakashaka, urabona ko abantu bose twashakashaka ino tubaho. Uwo muntu rero yashoboye kugira laboratoire ashobora kuduha imbuto. Natwe niho rero tukura izo mbuto kandi uko tumaze kubona arahingura imbuto nyinshi kubyo nta nari turabura abo izo duha abantu. Tubwo icyo dukora nka association twakira imbuto kuri uwo mwene gihugu ari hano azigwiza twazirima tuja kwigisha abantu bakeneye kuzirima. Ubu rero turafise ahantu henshi tumaze kuzirimira. Turafite muri Kumoso, Ruyigi, Kinyinya, Gisuru, turafite abantu benshi bamaze kuzirima. Ibujumbura imbuto turafite abantu benshi bamaze kuzirima. Urumva baramaze kubona yuko byukuri ikizinu gifise akamaro ku mubiri w'umuntu no kwiteza imbere ku mufuko. Aha iyi mihana yose ubona ngaha hafi barafise umwose usanga afite akarima kimetime ku yindi kuko n'ibintu bidakenera ahantu hanini. Musanze bifise intuze ibiri ngo bibiri, hari ivyo twongo gushira mu nzu kuri etagere bikama hanyuma inyuma y'amezi nka 3 biba bigabanije kubonaganutse kwamo. Cyo tubikura aho hantu tukabishira hasi kwivu. Aho rero bice bise bikama cyane, bikama na vyinshi gusumba ivyo ivyamye ku ma etagere. Hanyuma beheje kwama uwo mugina wamwe ibizinu ucuhinduka ifumbire dushobora gukoresha mu mirima yacu. Muti none uwo umugina umwe ugwa gute umuntu amenya ko yungutse canke bigenda gute? Umugina umwe kuri uwo mwene gihugu akora imbuto tugura 3,000. Umugina umwe ni 3,000. Hanyuma umugina umwe uti wama gute? Umugina umwe urashobora waguze 3,000 uyavomewe neza urashobora kuwamura ko inshuro 5-6 kandi urashobora umugina umwe kuvamwo ibiro bishika kuri 5. Umwene gihugu rero afise ashobora gufungura ibindi agashora umusozi karagashora akaronka amagara meza akaronka n'ingene yisunira ku muryango.